Kuva mu ntango z'iyindwi inkuru y'ivyabaye ku bitaro vyo mu Rutovu mu zavuze cane. Ku batayibuka n'inkuru muforoma yase kwakira indembe zizanye na Buramatari goma ko banje kuri amafaranga yibanze canke kwerekana ikarata kamwe. Iyo nkuru y'ivyabaye itariki 2 mu nyonyo yaravugisha abantu benshi, bamwe bavyura n'agashavu bibutse ingene nabo bimaze kubashikira bakakigwa nabi bagiye canke batwaye ababo kwivuza. Umwe muri abo bagize ico bashikiriza yagize ati: uretse abo banse kwakigwa bagize isanganya, hari n'abavyeyi bakigwa batevye canke nabi, guti ibibondo bikabapfiramo canke nabonye bakabiherekeza. Ubundi nawe yashinze intahe ingene ivyamushikiye bisa n'ivyashike Buramatari wa Burunga. Agira ati ivyo bintu birabaje cane. Naje ndamaze kuja ku bitaro bimwe barantera umuntu yagize isanganya nari ntabaye. Narumvise mbabaye, ndanabasaba basi ko bonyandikira icemeza ko banse kumwakira kugira ngo bimfashe gusigura ikibazo mu gihe vyoshika agapfira mu muduga wanje ndiko ndondera ahandi ndamujana. Aho hose bararahiye bararenga. Birababaje. Abandi baribaza ko umutima w'umuganga yanka kwakira abantu bamwitura barenze kandi ari byo ajejwe ubumeze. Uyagira ati mbega nk'umuntu yanse kwakira bari bazanye na Buramatari haje nyarucariho yo bigenza gute. Uyu co kimwe n'abandi benshi yibaza imvo yo bituma abaganga benshi bihutira kubaza amafaranga canke ico umuntu yivurizako ha kubanza gutabara ababituye. Iki kibazo hari umuganga yagize ico akivugako. Imbere uko tugaraba ku nyishu ziwe, reka tubanze tubibutse ko n'intumbero yatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu itaja kubiri n'ivyo abasomyi bashikiriza. Ni ikete ry'ubwo bushikiranganji ryo kuwa 8 Ruhuma 2019, abarongoye ibitaro bose baribukije ko bibujije gusaba amahera umugwayi yagize isanganya imbere y'amasaha 48 yakiriwe mu bitaro. Tadendi kumara arongo ubwo bushikiranganji ico gihe yasabye ko muri ico kiringo umugwayi yo kwakirwa kitabwaho hama gasabwa amafaranga inyuma y'imisi 3 n'imiburiburi. Tugaruka ku nyishu za wa muganga atashimye kwivuga izina. Uyu mukozi wo muri ico gisata c'amagara y'abantu avuga ko hari byinshi bibera mu bitaro bishobora gutuma abaganga canke abaforoma bagira inyifato nk'izo zo kutakira abantu badashoboye kwerekana uko bari. Imvo nyamukuru ngo nuko bishika uwo muganga nyene akaba ari we akatwa amahera igihe wa mugwayi yakiriwe adashoboye kuriha. Ivyo rero biraheza bigaca intege abaganga benshi narirya basanze bahembwa umushahara udashemeye. Uyu muganga ntahakana ko amategeko abuza inyifato bene izo, ariko babandanya ashimangira ku bishobora kuba inyuma yo kwakira umugwayi ntaheze ngo arihe. Hamwe ivyo vy'amategeko ngo biherera mu mpapuro. Kubwo muganga ngo birashika kenshi indembe zivugwa hama ntizirihe. Amakosa agaca yagira uwazakiriye, uyu nawe yaza gutanga insiguro z'ivy'amategeko akabura umwumviriza. Ikindi umuganga asigura ngo nuko bije ugasanga umuganga akoresheje n'uburuhe bikamwankira ko ashira umwitwarariko mwinshi mu bindi ashobora gufata ko vyoba bije gusongera isibe. Mu gusigura ibi avuga ko mu mategeko umuganga atategeza kurenza kwakira abantu barenga 10 ku munsi, nayo umuforoma nawe ntiyorenza abagwayi 200 muri cahier de charge yiwe. Rero ngo bivanye n'igwirana ry'abantu canke ukungena abaganga usanga bakorera henshi, usanga bakiriye abarenga kure niyi bikabavira mu buruhe budasanzwe. Iyo rero umuntu yarushe ntaheza ngo abandanye akora akazi neza. Mu gusozera uwo muganga atera kamo bagenzi we kurengera ibibazo vyose maze bakitwararika abagwayi baje babitura uko bashoboye kose. Atanga karoro ko we iyo bimushikiye arondera ingene yikingira akabanza gufata karanga muntu y'uwo mugwayi kugira ngo amufatire kugenda atarishe nyuma yo gukira. Asaba kandi abajeje igisata c'amagara y'abantu kubandanya bitwararika intunganywa nziza yacu kugira ngo abagikorera mu boroherwe kandi bakingigwe kugwa mu makosa nkayo yo kutakira indembe zije zibitura.